turi ku musigiti bita Markaz ni muri quartier Asiatique mu gisagara cya Bujumbura muri komine ya Mukaza. Abayoboke b'idini rya Islam bakubise harazima. Bamwe mu bo twahasanze batashatse kuvugira ku byuma byacu, batubariye ko mbere igihe cy'isaha 12 abambere bari bamaze gushika ku musigiti kugira ngo bafate ibibanza. Ubona ko bitari binoroshe kuronka ikibanza kuko bari benshi cyane. Nkuko biri mu migenzo yabo, abakenyezi ntibasengera hamwe n'abagabo, bamwe baba bari ukwabo. Hussein Dushime, umwe mu bayoboke b'idini rya Islam, nawe nyene twahuriye ku musigiti wa Markaz, yatwiganiye ko uyu munsi mukuru ari ntangere mu buzima bw'idini rya Islam. Yadusiguriye ko bibuka igihe intumwa Ibrahim yagomba atange umwana wiwe yitwa Ismail, ariko mu gishingo cyo gutanga ikimazi cya Ismail, Imana ngo yaciye yururutsa intama maze iba ariyo itangwa ko ikimazi. Kubwa Hussein Dushime, umuyoboke w'idini rya Islam, ngo byari ngombwa ko mu muryango uwo ari we wose w'abayisilamu babaga intama, ariko ngo kubo bidashobokera baraja gusangira n'abandi nk'uko umugenzo w'idini ubivuga. Abandanya avuga ko uyu munsi ari gusangira n'abantu bose b'amadini yose, b'amoko yose, batana kimwe barinze kuraba. Agasaba abayoboke b'ayandi madini ko bofata uyu mugenzo wo gusangira nabo badasangiye amadini, kuko ngo ni umugenzo mwiza cyane. Aho ku musigiti bitirira Markaz, abayoboke b'idini bari benshi ku buryo mbere hari n'abapolisi bafasha kugira ngo umutekano ntuhungabane. Uyu munsi mukuru w'Eid twege nk'abayisilamu utwibutsa ingene intumwa yacu Ibrahim, amahoro y'Imana asasagare hejuru yiwe, ukuntu yemeye aratanga aremera iteko ry'Imana ryo gukerera umwana wiwe, aremera ararikurikiza atamakenga atakudidinganya. Hama abanje no kubihanuza umwana wiwe akamubwira ngo nimba ari itegeko rivuye ku Mana bigire uko nyene nkuko Imana yayikubwiye, je nta kibazo. Hama agomba kubigira akigomba kubigira ubwo nyene, Imana yaciye imwururukiza intama yera ifise amagara meza isa neza, akaba ariyo yaciye akerera mu kibanza c'uwo mwana. Ibyo rero bitwigisha iki twebwe abayisilamu, yuko naho uba ari ikintu ukunda cyane gose, kimubona yuko atakindi kintu gushaka kukikwaka, mugabe y'Imana ikigusabye canke y'Imana ikubwiye ikintu cyose ubona ko gitandukanye n'ivyo wifuza, kubera aba ari iteko ry'Imana uba ukwiye kubikora nk'uko yabivuze. Kuko uwo mwana tutibagiye intumwa y'Imana Ibrahim yamurose bigoranye, afise imyaka myinshi, asa n'uwihebuye, mugabo Imana iramumuha, mu nyuma ikaza kumubwira ko ari we akerera. Rero twege abisilamu kugira ngo twifatikanye nawe nk'uko byagenze, natuno munsi turaza gukerera umwanya ne, bamwe bazaba bitanguye n'abandi tugiye gukerera, tukerera igitungwa gifise amaguru ane gisa neza gisayangana, hama tukigaburemo ibihimba bitatu, igihimba kimwe kibe ico muhira, ikindi gihimba kibe icababanyi, ikindi gihimba naco kibe icabatishoboye. Aho ni kugira ngo bose bahave bashikirwa kandi babone gusangirira hamwe umunsi mukuru. Murakoze. Ego none mu idini rya Islam utaja kuronka utaronse iyo ntama aracumuye? Utashoboye kuronka uburyo bwo gukerera nta kibazo, bikora uwabishoboye. Igikuru ni ku mutima. Udafise ubwo buryo bwo gukerera mugabo urifuza ukavuga Mana sinaronse uburyo bwo gukerera mugabo iyo ndaburonka ntari gukerera. Yego. None muravye umunsi mukuru bushitse haba hari ubukene, mwemwe mwiteguye gute muravye ingene igihugu bimeze? Nivyo kweri muri ibi bihe biragoye, abantu ibintu by'uburyo biragoye, naho bimeze uko bike bishoboye kuboneka, abantu barabikorera kuko nyene.
Ego murakoze ngira muraja gutumira nawo mudasangiye amadini abakatolika abaporoti bose n'abadasenga bose ngira murabatumira neza cyane muri baba banyi twavuga saba Islamu bonyene n'ababanyi abari bo bose mu bana batishoboye saba Islamu bonyene abatishoboye harimo n'abataba Islamu rero byumvikana ko bose baraza gushikirwa bagasangirira hamwe n'abagenzi b'Abayisilamu umutima w'urukundo mwotera kama yandi madini mu byo gusangira gute icyo no wabwira yandi madini nuko bomenya yuko umuvandimwe sujya musangiye idini gusa no mudasangiye idini ni umuvandimwe mugenzi wawe rero iyo uronse ikintu niwiyumvira ujya musangiye idini gusa muyumvire nujya wundi wese mudasangiye idini yoshikirwa na kijya kintu kuko iyo habaye ingorane ni hatabara wundi musangiye idini gusa utabagwa n'uwari we wese